Ndaramukije cyane bakunzi ba Peace International TV murazi ko tubakunda sana kuri PITV tuma tubabwira vraiment ndizera ko muguwe neza aho muherereye hose James neza ndashima umwami ko yanyongeye ubuzima vraiment namwe ndizeye ko mumeze neza bafise ikibazo mwizere ko Imana izobagira neza bizogenda neza sana hano kuri Peace International TV tuma tubabwira ko tubagirira ibintu vyiza sana no musdusaba tumire beza kandi ndabibutsa ko dufise umukameraman arenze yitwa Galaxy ararenze ameze neza kandi arakora ibintu vyiza bishimishije ukeneye umukameraman afite urubanza kanaka murabona ko turi muci muzodurondere turahari woca utubwira uti ndabakeneye cha tukurondera nta kibazo vraiment rero turabakunda gose murabizi kandi tubazana ibiganiro bimeze neza rero ndabasaba kandi utarakora subscribe abikore utaragira sabone abikore nakantu gasanze sana ugira gato cyane kugira ngo mubone ibiganiro byacu rero kuno muzi dusaba invite dusaba tumire natwe nabandi abazanira abantu beza none munsi nabikoze ntumugire ikibazo rero reka ntangurire iburyo bwanje turi kumwe n'umuntu nyene cameraman namwerekane n'umuntu nyene w'umumwe umubeje umtiva ameze neza asa neza ebana ego vraiment je mwana ko namanza n'abantu nyene bameze fresh muze murabimbwira mu nteri intege basi karibu man karibu cyane muri Peace International TV turakwishimiye merci sana amazina yanjye nitwa Nkurunziza Kenny Jordan ego n'umusinga abanashimye kuba umutumireho ngaha murakoze cyane musanzwe mukora uduki mu buzima sanzwe nikora utwiwanje umuntu nyine usanga aguma yiruka ubwo buzima umuntu usanga abayemo murakoze cyane karibu cyane muri Peace International TV turakwishimiye ego turase n'uwundi mu bantu b'Imana je abandi babari namuze mvise umuzungukazi umuzungukazi nibaza ko cameraman ariko aramwerekana muramubona ingene asa mwamubonye nta naho duhuriye urabona ko n'uyu nta numwe basa vraiment reka twumvirize ko yumva ikirundi sinzi ko yumva n'ikirundi vraiment ahubwo ndago karibu cyane muri Peace International TV umeze neza murakomeye murakoze ego meze neza avuga ikirundi ku mazina yanjye nitwa Bernice Irakoze muduza akaji gatoya ku mazina yanjye nitwa Bernice Irakoze hama mwakoze kuntumira none bigenda gute umuntu asa nkaho babazi ikirundi uri umurundi kazi nyene abavyeyi bawe nta numwe arimwe w'umuhindi cyangwa umuhindi kazi oya bose n'abarundi musanze mukora uduki namwe murubatse canke bimeze gute oya sinubatse ndi umunyeshuri ego hama mu buzima busanzwe naho umuntu arakora nyine utuntu twiwe nyine ko nyine tumisanzwe murakoze cyane karibu cyane muri Peace International TV nizeye ko abantu baza kutuganiriza ibintu bimeze neza hari impamvu nashimye ko baza nyine kuko n'abantu ntimone umenga baracyari batoya bafite ibintu byinshi byo guha byo kubwira abantu abakuze bakiri bato rero reka twinjire muri topic y'uno munsi uno munsi ni show ndababwiza ukuri Yesu we ntibiza koroha ikibazo kimeze gutya munyumvirize mwebwe turi kumwe Mbega umu ex wawe ushobora gukora ikintu kimusatisfeza donc mwaravanye uravyumva nk'akantu nyene ko tuma ryoherwa basi kugira ngo mu buzima ashike ahantu yifuza gushika donc nko kumusova nka exemple nobaha ntonya nk'ubu bishitse Jordan wewe ugasanga banditse n'umu ex wawe ikatubifata uko akaza kudepose ku kazi ntazi ko ari wowe urije nkaho canke adeje ndati canke deje waho sinzi ico buri cyose mugabo uri wa muntu wo hejuru akacaza akarasanga ni wewe wakira amadosi nk'ubu ari umu ex wawe wocu bigenza gute uwo mwako kazi ko yoba yifuza gushika kure yoba ashaka kuronka udufaranga nawe donc aje mu gihe atabizi urumva canke ikindi kintu cose wasanga nyene ari wowe ufite ijambo aho hantu mugabo ukacubana umu ex waraserutse kandi ari wowe kumufasha mugabo yarakubabaje mwavanye nabi bitaryoshe nyene kenshi aba ex nyene usanga mutagiranira imigenderanire myinshi cyangwa ugasanga muri n'abajama byatari ariko wewe reka mbaze Bernice nkaho byo kugenzekera gute wo bigenza gute
muri ako kanya wacu ukora iki urumva ko ushobora kumufasha cyangwa uvuga ati nakarera mbabaje nta mimenyano nkeneye nawe ntibikene ko duhurira mu kazi cyangwa duhurira mu kintu ngo namugiriye neza ko nawe yarambabaje ubigenza gute nkawe kare bucane murakoze ntaje ku bwanje ari mu ex wanje aje kunsaba akazi ari je nshoboye mfise uburenganzira bwo kamuha ku bwanje numva ataco bintwaye no kamuha ego no kamuha kuko nyuma yuko aba ari mu ex gufasha umuntu byamaho namufasha bisanzwe nkarengana ubuzima bukabandanya nibaza yuko byoshobora guteza ikibazo ko duhora twumva ngo aho gwaciye ni hacu rwanko nk'ubice bisubira ukumva uramukunze kumva biragoye nyene ucukora gute oya gufasha umuntu ntibisigura yuko umufashije kuba kumuzi hariyo nabo dufasha atazi then yo no suppose ko tazi nanye ndamukoreye ikizama nkirenganira none ucumukorera service dufate nk'ubunye ari ibintu byihuta ntiwo mufasha nkuko umenga nyene murazinanye nk'umuntu nyene uzi apa yuko ari ibyiza no hari ikibi yagukoreye hari ibyiza kana kawabonye nk'ubu hari igihe usanga ari ibintu byihuta bikaca bisaba ko umucishaho ku bandi ukamukorera service hakiri kare hamukamuha kikomereza ntavyo ukora ngo bikora nk'umuntu ngo utazi oya no bikora impamvu vuze ko no suppose ko tazinanye nuko mwari muvuze ko hashobora kuza ibindi bintu rero niyo mpamvu nari ndabwiye kugira ngo jewe ngade limite zanje no bikora muri ubwo buryo komsa nka spoza yuko namufasha nko murafasha abandi hama mu gihe naho nkuko mwari mubivuze yuko ngo ta kibazo vyoteza nyene nkasanga nyene vyagenze uko kundi niyo mpamvu nari ndagiye ko no spoza yuko ari umuntu wundi nafashije mu mutwi wanje nubwo ku kazi tuguma twahurira ngiza kumenya ukundi ko nanje nitwara ko mba namufashe nko nofasha uwundi muntu wese reka duha akanya Jordan nawe atubwira uko avyumva eske Jordan wumvise ingene Bernice yishuye we navyo wobikora gute wobikora uko nyene canke ntibikenewe ko munahahurira ahubwo bojeca mbere novuga mbe umuntu yamaze kuba ex wawe burya biremereye yuko muguma mugiranira imigenderanire co mbosi si kibazo muga nshanda bisigure gato kuko uvuze ngo watanze akarorero nk'ubu peut-être ndi nka deje canke nk'umuntu afise ububasha muri ico kintu urumva ashobora gutanga akazi yiki je kubwiwanje ndumva yuko ntidushobora gukora ahantu hamwe mu gihe azi ubwa mbere twavanye bitavuye kuri jewe niwe yabikoze rero sinumva yuko ujya mutima yagize ubwa mbere wo guhemuka eske mukajeho ntazohemuka kuko rega umuntu ahemutse ntabahemutse rimwe ahubwo biba bisanzwe biri muri we ugiye ukaraba ukuntu abasanzwe abayeho usanga mu buzima bwiwe abayeho mu buzima bwo guhemuka rero umuntu yarinza guhemukira kuri wewe umenye uko hari abandi aba yarahemukiye canke ashobora kuba atahemukiyeho mugabo ugasanga hari ibindi byinshi mu buzima bwiwe bitagenda neza bivanye ashobora kuba atahemutse mu buzima bw'urukundo canke iki mugasanga hari ibindi bintu ugasanga nubwo woje kubaza abagenzi biwe ugasanga n'ubuzima bayemo bwo guhemuka urumva mugata ari mu rukundo ugasanga umva hari ibindi bintu usanga bigoye cyane kwakira muga ikintu kimwe novuga nuko vraiment je kuri pare yanje ndumva yuko si kuvuga ko ntamubabariye no mubabarira namubabariye muga gukora ahantu hamwe canke kugiranira ya migenderanire nivyo usanga biriko biraguprovoka kandi urumva ni kindi wavuga ngo aho gwaciye ngo sinzi ukuntu wakivuze rero ni kindi wavuga muga umva iyo ikintu camaze kuba expire kiba carabaye expire nta mpamvu yo kuvuga ngo mugume mugirane ikindi kiroshobora kumufasha ahandi hantu ushobora kumufasha muga muri societe usanga muri kumwe muguma muhura iki je kuri pare yiwanje vraiment ndumva yuko aho hantu yo nyihanganira gato ngaho nkibaza ahantu gihagaze ni cha kintu cyose cyo tumusura kumugira confiance apana ko musura mu rukundo gusa oya ikintu cyose cyo tuma usura kumugira confiance kandi kavuga ati
reka ndamwizere dawe icyo urumva ntacyo gukora ntibishitse kumufasha gusa urazi ikintu kimwe burya umuntu arashaka kuza akakubabaza irya mbere agacabwira ngo ngira confiance ngo irya kabiri urashaka kuvuga yuko uyimugiriye muga ntibibaze ngo ni ya confiance ingana n'iy'ubwa mbere ntibizoba bingana murashaka kuguma mugendana muga ufise kandi uba waramubabariye urumva si uvuga ngo nta nzigo uba ubifisemo uba waramubabariye mugabo ntibibaze ngo uzomukwiriza ya confiance y'ubwa mbere sinibaza si ukuvuga rero ngo ntumugirira confiance urayimugirira kandi ndazi neza yuko nubwo uyimugira ntiwimugira nk'iy'ubwa mbere wapi urumva hari ikintu bavuze ngo ariwe ngo yambabaje urumva ngo bigahera kandi ariwe yambabaje ngo amakashaza kandi ngo siwe ndamubwira confiance hama nawe ariwe wamubabaje byaheze ari bivuye kuri wewe amakaca asanga ni wewe nyene utanga akazi wowe nyine wamubabaje ufite aje kudepoza cyangwa aje aho hantu atazi neza ko ari Jordan ahahari nk'umushefu wewe akaba ari we yababaye gusumbya wewe ukaba wumva umenga ntacyo bigutwaye aha naho wogira iki hari naho ntituzi impamvu wowe warabikoze ushobora kuba wari ufite uyundi wikundira cyane wamuye nk'agafutikana kamukaca umuhemukira utabimubwiye cyangwa ugafata ingingo uko nyine hama akababara aha naho wocugira iki naho nyine womwegeza mbaye bo ari jera mubabaje ubwa mbere vraiment ndumva yuko mfise moye zose zo kumuha ako kazi kuko ikosa ryavuye kuri jewe reka Bernard ndakubaza ikibazo kimwe urumva Jordan ibintu ariko aravuga birasigura isuku birumvikana ariko n'ibyo birumvikana kubera imitima y'abantu iratandukanye ariko ndasi ikibazo kuri wewe nk'ubu le type nyene murakundana uramwizeye nta nubwo wigera umuvanga mve niwe nyene mufitanye ama projet yose mumaze kuvugana ibintu nk'ibyo nyene wewe wifuza ko kubera papa w'abana bawe cibona bijyanye byose kazero umunsi umwe ari ndamuye vraiment ijoro rimwe cyangwa umurango ntumbaze umunsi umwe bazi akubwira ati Bernard ndagukeneye cyangwa kwandika kuri message hari benshi biherera kuri message ahaca akubwira ati je numva ntakikuyumvamo ibaze nk'iryo jambo deja uri umukunda nyine mama muganira nta kibazo na kimwe ubona nyine mwapfuye nta kibazo cyari gihari pe kazona akubwiye ngo numva je byameze nko cyangwa naguhamagaye ngo ndakubwire ko nifuza ko uno munsi vraiment guhera uno munsi guhera kano kanya wibagirwa ko jewe ndi umukunzi wawe urumva kandi akabivuga atitayeho yuko uza kubabara cyangwa ngira iki akabivugana nyene akwikura urumva hari ikintu yavuze ngo burya ngo umuntu ngo ahemuka ntaba ari umuntu ntaba yabiteguye umunsi nyene amaze igihe abitegura rero akaca akujyanye ijya minsi yose mumushirisanya amakado menshi muramukanya mutembera mwinjoyinga vraiment nyene nk'abakunzi kaca ubona umunsi umwe arakubwiye atane rimwe ari bwabicishemo akaca akubwira ico kintu urumva uwo mubabaro biba guteye deja hari abahungu benshi wanse kubera wo bagukunda kandi bari serieux siko bafite imigambi ndazi kandi bakunditse mbere wari gukunda bajanye n'ivyo ukunda wewe ukazona umutipa yinamiye vraiment yo akubwiza mu nkiryo ibintu utari witeze uko biri kose vraiment tuvugisha kuri nk'abana b'abantu aho muri ako kanya usanze bifitiye ikibazo c'ubuzima nyene sinzi cyangwa urakeneye akazi cyangwa urakeneye ikintu kanaka ukazubona uragiye muri iyo minsi ahantu ukasanga niwe nyene ijambo ni nkaho ucugira iki woca usubira inyuma kandi deje urazi neza ko ukeneye amafaranga cyangwa urakeneye ubuzima cyangwa urakeneye kubaho urisiyo neza yuko wowe byose bikugendera gute cyangwa reka nibaza yuko nabihindukije wewe ukaba uri shefu tena ahantu kanaka ukazubona araje afise ikibazo kuko urumva iby'ubuzima ibintu by'ubuzima abantu bimana twese turabizi no munsi usanga ari byiza ejo ugasanga bimeze nabi no munsi kaba bimeze nabi ejo bigahinduka ugasanga imana yakugiriye neza uri umubosi uri umuntu ari celebre nyene bimeze neza numva ugasanga cyaraciyemo ata n'iminsi iraheruka ubona araje kugusaba akazi canke araserutse ahantu ibaze nturanakira n'igikomere uracababaye ntibishobora kugukundira ko ushobora kwizera undi muhungu muri ako kanya uvuga ati sha n'imiburire w'inzu ushobora gukundana neza imyaka 5 ntiyazomvamwo ukazabona araje muri uwo mwaka nyene yesu we be vugisha ukuri Bernice urabona ibyo bavuze ubwa mbere urisi ko uca ubikora cyangwa woba uri gukora ubwawe
ubujyajya nyene abarundi urazi nyene tumeze ibintu bya amahoro n'ukuri mumeze neza n'ukuri n'amahoro cyane urabizi nyene tumeze ntupfa gukora ikintu ko nyene hari givuga ati namva imbere reka ndamureka azopfuma ahura n'ibindi reka nje nshaka ndamufasha mbwa ntibikoze kubw'urukundo vuga ati nashaka agende mugabo mu mutima umufitiye inzigo kanaka rero ubwira umbwire ko neza wowe byo gushobokera bijya ibintu wavuze ibazo uracamu yarakubabaje vraiment urukundo rurababaza abantu bimara twese tuvugisha ukuri umutima n'umutima umutima n'umutima kandi urababara none muri ako kanya gashaberi n'isosi bigenza gute yatubwije ukuri nawe bivuge nk'umwana w'umuntu apana nka Yesu oya Yesu yaratubabariye byose byose twakoze yarabitubabariye ariko nk'umwana w'umuntu tuvugisha ukuri we nkaho tugiriye nje nka jewe nukuri turi abantu kandi dufite imitima ibabara kandi unavyiyumviriye ko ubishize mu bwenge byari byo yuko ashikama nawe ugahaguruka ukamubisa sivyo kuko umuntu yahugiriye nabi burya ntivyigera bihera sivyo none sinzi ko murabibona no tubana n'abantu cyangwa usanga abantu tuba dufite ababanyi cyangwa ugasanga mu mafamiye abantu nk'abo hari igihe usanga baba bahari sivyo cyangwa mu bagenzi ugasanga hari mugenzi wigeze gukorera igisanga runaka ukavuga ati kabya umuntu kabisa je nawe byaraheze sivyo nta bugenzi bwe ngishaka ibintu nk'ivyo donc ukasanga unamubonye n'ahantu mu rubanza runaka mu bintu by'amafamiye mpanda bibona ugasanga no mu rubanza urwo rubanza wari umusanzemo wowe prefera guca usubira inyuma hamukamusigayo sibyo none ibyo bintu birabaho rero nshatse kuvuga ku kibazo mu mbajije cy'uko nanjye nobikora nk'ibyo nari navuze ubwa mbere ni ukuri jewe numva nobikora impamvu nobikora niyi n'icyari kuntuma n'icyatumye kare ndabibabwira ni iki ni uko apa yuko umuntu akubabaza nukuri burya mu buzima duhura na byinshi bitubabaza sivyo kandi burya ubuzima buratwigisha sivyo umuntu ashobora gukorera ikintu iki hama ejo kandi akanagufasha canke nawe ukamufasha sivyo burya mu muntu hama harimo ibintu vyose harimo iciza kandi hakabamo n'ikibi sivyo tugiye no mwitabo ry'Imana Petero yarihakanye Yesu mu minota 3 rero numva umengo umuntu ntidukwiye kumwitegamo ibyiza gusa n'igihe tuba tubanye haba harimo ibyiza umuntu aba yaragukoreye uyo nyene bavyitwaye ko aba yaraguhemukiye ntihabura akantu gatoya kandi tutanagiye na kure imbere yuko mukundana wamukunze ko hari ibyiza wari umubonako amakarite runaka yagutumye ku muhungu uja kumupropose ku mukobwa aravuga ati reka ndamwemere sivyo none ko ndaba tubemera tutababonye nta n'umwe aduhata uvuga ati ego je ndavyemeye rero kandi uvyemera uzi ko afite amadefo n'amakarite cyane kuko umuntu imbere kumwemera uramwiga hama kiyumvira ati none uyu muntu je koko tuzoshobokana kwimva none aya madefo yiwe nzoyashobora mbwa ntiwitegurira kubabazwa winjiye mu rukundo witegura ko ubona ibyiza yego hari tuntu mutohurizako mbwa ntuba witeze guhemukirwa ndabitahura ko utaba witeze guhemukirwa ariko navyo twari dukwiye kuvyitega kuko umunsi n'umunsi birashika kuko umuntu ntimukundana uvuga nivyo mufatana mwifuza yuko ariwe muntu mwokora mariage mugashikana kure mugafashanya ama projet yose muba mufise indoto zanyu mukazishikanako bya bindi byose umuntu aba yiyumvira muri we sivyo mugabo birashika umuntu ukawusanga umuntu arahindutse mu mwanya mutoya bivaye n'ivyo bariko arabona muri ico gihe bivaye n'ivyo bariko aragenderamo kandi bivaye nabo bariko baragendana ico gihe sivyo kandi ntibisigura yuko umuntu adahinduka umuntu arahinduka abasha kandi nimbaje twafatanye ntanga akarero twafatanye hari abantu bafatana bakira abantu batoya cyane sivyo ugasanga ko umuntu agenda arakura
bakomeje kuba hamwe sivyo de bakomeje kuba hamwe haragera igihe abantu batandukana nimba umwe wagiye kurondera ubuzima mu gihugu kirunaka cyangwa ugasanga umwe araronsa amafaranga mbere bakiri kumwe muri ico gihugu ubundi nawe ntayafise bakundanye ari abana batoya baba mu buzima butandukanye sivyo ugasanga mbere ubwa mbere bose bari banganya ubushobozi mugabo ubu ntago bakinganya sivyo uyo muntu burya abagenzi barahinduka iyo utanguye kuronka ibintu ntusubira kugendana nabo mwahora mugendana ntusubira kwicarana nabo mwahora mwicarana hariho donc icyo novuga nka revo basi ubugezeko sivyo ni nivo yindi ubugezeko uvuga ati jewe hariyo abantu twicarana hariyo abosi banje dova teramana ku mugoroba sivyo donc ibintu utangura kubona biba bitandukanye n'ivyo wahora ubona mukiri kumwe na wawundi utarashika kuri ya nivo sivyo rero novuga ngo ntituce twiyumvira yuko umuntu ahemuka kuba ko yarasanzwe ari umuhemu ahubwo n'igihe umuntu akora ibintu bivanye n'ivyo abarimwo sivyo ukavuga ati nanje shaka guhindura abo turi kumwe baza barahindura sivyo rero sindiko ndavuga yuko uyo muntu atakoze amakosa yarayakoze ariko mbega nimba yarakoze amakosa nta cyiza yigeze gukorera mbega nta n'iminota 5 basi migeze kubana neza ivyo navyo no kubiharurako ukavuga ati reka uyu muntu nimba koko yarambabaje nimba yarankoreye amakosa nkuko imitima itandukanye sindiko ndavuga yuko nakeniyo cyabivuga uko nyene oyaha sindiko ndamobrije mugabo imitima iratandukanye uko yavyakire cyangwa ntaho bimobrije navyo ukora uko imitima iratandukanye ego ntavyo ukora ariko je kubwanje nkuko imitima yatandukanye nje ndi mu bantu barekura n'ingoga nje simbika ibintu muri jewe nukuri simbika ibintu sindangena ndakubika navyo nshoboye kuko ndakunda amahoro mu buzima rero ikintu kiza kimbuza amahoro ngeze wakanya gato avuze ngo ari mu bantu batabika donc barekura rega natwe sinavuze yuko tubika gusa tubikora uko kugira tugira ibindi bintu twevita mu buzima nivyo kuko uvuze twe ntubona ahubwo nimbuzi mu bantu ba mbere uzosanga ni bake vraiment b'abahungu usanga ari njyajya n'abahungu bakusanga ari njyajya bari mu rukundo muga umukobwa murashobora kugendana uku wewe yifitiye izindi mind mwaba muri kumwe ugasanga ari kwiyumvira uwundi wakakubona mu wundi muntu kandi ugasanga ko ategura amahayaje n'iyundi we nawe muri kumwe none ivyo ni ibintu tuzi kandi n'ama histoire turayumva urumva rero nshatse kuvuga iki vraiment mudutunge abahoje ndiko mvugira sinzi pari imwe y'abahungu sinzi ko bose turi kumwe muga pari imwe y'abahungu vraiment hagi usanga abahungu vraiment turabantu tugira pitié nubwo dashaka kwigaragaza aho nyene muga urabona ko muri twebwe turatahura cyane muga umukobwa ashaka kumusaba imbabazi ukibaza ngo yakubabariye kumbe ugasanga muri we yageze kubagenze ngo ushaka ujya mu muntu wapi muga umuhungu akubabariye vraiment urabibona ko yakubabariye rero kuvuga ngo twe ngo tuba dufise inziko nta nziko tuba dufise muga ibintu tubavuga ati uyu muntu hamwe twokora ikintu nkamusubiza kuri donc twagirana ya ma relation nubwo atari ya za relation nyene zishitse muga tukaguma tubonana dukorana ibiki nabwo ati uyu muntu bivanye nuko namubonye kuko umuntu muragendana ukamubona urumva bivanye nuko namubonye arashobora gukora kandi ryakosa agasanga ntarikoze muri donc hahandi mugasanga rikoreye ahandi hantu nyuma y'ibihe tuba twaracanyemwo burya ntihabuze ibyiza runaka muba mwarasangiye nkeswe rero nubwo aba yaraguhemukiye ubwiza kumenya neza yuko mu muntu harimo icyiza kandi hakabamo n'ikibi umuntu uyu mwanya murashobora kuba muri ko muratwenga uwundi mwanya mumuvugisha ukumva guteye isano donc umuntu arahindagurika niko Imana yaturemye jewe uyu munsi ndashobora kubera umwana mwiza mugabo ejo duhuriye ahandi nkagukorera ikindi gisanga sivyo kandi ukimva none ujye ni wa muntu umwe twahura amfasha wa munsi donc numva novuga yuko mu gihe bumva uronsa akajyo gukora icyiza kora icyiza wirenganire nubwo ari umu ex ntucibifata yuko ngo ni umu ex ngo reka nkore nkuko kugira ngo ntituze dusuye kandi guhura muri vya bindi yompemukira nko yampemukiye oya mushire muri ico kibanza ashaka kubamwo hama atante chance ziwe bidakunze n'ivyiwiwe kumenya bikunze naho n'amahoro donc arondera ubuzima apiganishe aronka ukuntu abaho bikunze n'impore bidakunze naho nta kundi ariko we wavuze ati reka ndamusugume yironderera ubuzima hama bidakunze nta kundi mugabo bikunze n'impore kuko hajyaye
abo dufasha bose uko tuba tubazi ariko rero iyo nawe tuba tuzi uvuga ati nubwo ari umu ex nubwo yarampemukiye wowe muravugana ukamubwira ati nimba ndaguhaye akazi aha turi ku kazi ntituri muri relation no abwiza kumenya uko yitwara nimba nawe yigize ikigugu akazi karahera yigize abaye naho umuntu muzima akamenya icyo akeneye akamenya ko ari ku kazi ashaka gutera imbere birakunda mu buzima bwe bigenda neza nico je nabuze mu gihe wowe utaramubabarira donc wowe utaramurekurira muri wewe wumva nyine ko wababaye sana utifuze no kubona umuhungu ameze nkabo urishye kutoca usanga nubwo uwo muhaho kazi ahubwo waba usanga neza umenga umukoresha nyine nabi ugakara cyane kubera igikomero gifise muri wowe kitarahera nubwo utabika ariko burya umuntu yakubabaje si ibintu byo gupfa kurekura uko nyene hari igihe nyene ubanza kwihakanya ukavuga ati bon hari ibintu kanaka nifuza ko bibanza ni etape par etape rero ugasanga bifasha akanya akacaza nyene bitarahera bisi utasanga umuhaye akazi nyene mugati nashaka atera imbere canka areke ugasanga urukura mukarira umujya umutima akanagira n'ubwoba akavuga ati bebasha mpeba akazi mvuga ati je karaheze mvume nja kuba mayibo mwibarabara kuko namangibwa umutima iminsi yose ntosanga ivyo bintu biko birakubaho ga Bernice nakwishura nabwiye abantu twese dufise imitima sivyo kandi imitima ibabara samabuye ni nyama sivyo rero iyo umuntu akoreye ikintu urumva kigukoza ahandi hantu kumva neza umengo ni cumu umuntu aguteye rero jewe uko mpora ndabigenza kugira ngo ivyo bintu bimvemo siko n'ubundi abigenza sivyo canke iyo umuntu yakubabaje canke umuntu yakoshereje wowe aho ugeza gushavura je nanje sihongeza murabitahura canke jewe aho ngeza kuvuga ati hari umuntu ukimukorera ikosa aba yumva n'umupanga yotora sivyo hari n'uwundi avuga ati je ngiye kwiyugana aha n'undi muntu asha yumva umengo yo kwiyahura n'undi muntu acha atangwa kurondera inzoga donc akagabanya ivyimviro kaja mu muziki voilà ego n'undi muntu acamara igihe umengo ntasubira kandi kwiyitaho donc acamara igihe umengo siwe sivyo donc umuntu wese afata ikibazo ugutandukanye nico nocita ikibazo ko umuntu yaguye mukene kuri abaguteje ibyago niko novyita ko abakubabarije umutima rero twese uko dufata ikibazo sikumwe sivyo hari igihe usanga umuntu bimugora gukira bivanye n'ukuntu atreta ikibazo ciwe sivyo kandi umuntu burya nubwo ubusanzwe umukunda nivyo jewe ndiko ndakubwira ku ruhande rw'iwanje umuntu nivyo ubusanzwe umukunda ariko jewe uko mfata umuntu tuba turi kumwe muri relation sitamfata nk'Imana oya mbanzi yuko apa yabuno buzima turimo ejo birashobora guhinduka sivyo ego n'umuntu rero mbanzi neza uyu munsi ashaka kunkorera icyiza kumugwana naho tugashwana nene siko nahise mabimeze murashaka kuvugana neza mwijoro amasaha 3 yandi masaha 3 agahera kabisa mwacanye mwo mu gitondo atari mwavugisha ubundi rero nukubitahura yuko nimba byo vyashitse nje mbega ca nifata gute nimba ivyo vyabaye ni gute menya ukuntu ntwara umutima wanje ni gute ndamwikuramo kugira ngo ubuzima bubandanye kuko bashirega ubuzima sinca ndabuhagarika ngo twavanye oya rero novuga yuko mu gihe yoza ntaramubabarira mbega ho ico gihe yoba yaciyaza bukeye vyogenda gute mbega sinumva ukuntu wavuga yuko yoba ataza ahantu ndi twari tuvanye ndibaza nko mu ndwi imwe iminsi ngahe vyaba vyamaze kumvamo jewe aho ni savre so reka mu kurangiza sinzi ko ikindi kintu wari ufite uvuga ariko avuye ko tugira conclusion yego okay Bernice avuze hari jambo avuze ngo ndagiye basha muga urazi ikintu kimwe novuga kuri Bernice urazi ikintu kimwe burya umuntu kugira usubire kandi kumwicizere siko kugira usubire kumwicizere nica kindi nasubiramo nica kindi navuze ubwa mbere umuntu umugirira confiance nk'iyo bwa mbere borashobora kwiforsa ukiforsa uko bishobotse kose kugira mugiranire ya confiance nk'iyo bwa mbere mugabikanga urumva kandi niba yivuye kuri wewe
hama ikindi naco ndacibutse ca kintu yaravuze ngo umuntu ari jambo kenshi usanga dukunda gukoresha ngo umuntu ngo rega ngo ndi umuntu nikosa karikora agaca aza gusaba imbabazi ngo bashe ngo ndagusabye ngo mbabarire ngo rega ngo ndi umuntu. None umuntu kubura umuntu nico gituma yuko ikosa ryose uzokora no guhemuka uzogenda ugende hama hari umuntu ashobora kugaruka kuza gusaba imbabazi aruko hari yavyanse agaca ngo mugarukane ngo musubirane. Rero ugasanga acazana rya jambo ngo mbabarira ngo vraiment ngo ndi umuntu ngo naratewe. Waratewe irya mbere waratewe n'irya kabiri uzotegwa kuko umva muri wewe aracakora umva muri wewe nibaza ko waramuhaye ikibanza kinini. None ni giki kizotuma satani ntasuruguma agukoresha ico kintu urumva. Rero ugasanga umuntu twaramaze kubigira ikintu ngenderwako muri twebwe ndi umuntu mbabarira urumva sha biragoye vraiment. Irya mbere wo mubabarira mugi rya kabiri muga hariyo n'ibindi bintu umuntu dushobora kubabarira n'ivyiza muga hari ibindi bintu umuntu adashobora kubabarira kugira ngo musubirane. Umuntu yarahemutse urumva wowe wahindukije sije muga uri kuravuga ati no mu gihe kubabarira je ndavyemera reka kubabarira ndavyemera muga ikintu nanka nikiya kintu cuko guhurira mu kintu kanaka canke gufasha umuntu ushobora kumufasha muga kiya kintu cyo guhurira muri societe ngo mukorane iki nico sinavuze yuko je ntababarira ndabisubiyemo je ndababarira. Okay reka tumere nk'abarangiza ryoza ko ari sawa ejeje nka conclusion mwese nk'ijambo mwobwira bariko baradukurikirana ariko nawe mwibwira kuko deja tuko turavuga natwe ubwacu biradufasha banza gufasha twebwe bikaja gufasha abandi twebwe urumva tukabikorera ko tukaba ariko tumeze ngene uko nyene hama n'abandi umuntu akabagira inama bakabikora nka Bernard cyangwa Jordan nk'ijambo rimwe cyangwa abiri wovuga mu munota umwe uri kubwira abariko baradukurikirana nk'ugwaruka rukiri mu bintu nk'ibyo canke sinzi ibintu byo gukundana nyene umuntu akibabazwa n'abantu nyene yakunze agahemukirwa eske nk'intu wamubwira muri aho kanya kugira ngo bavyumve nyene nubwo imitima itandukanye mugabo isi irazunguruka kandi abantu twamadukeneraniye iminsi yose twamadukeneraniye. Rero urumva umuntu ubwo aba yakubabaje cyangwa atakubabaje ntumbaze hari ikintu kana ko umuziko rero kugira turangize mugire akantu kame muvuga cyangwa tubiri kugira duheze kame ijambo Jordan. Merci. Boje kintu nshobora kuvuga mu kurangiza nuko abajene bose batwumva ukuvuga ngo baje kuri pare yiwanje oya muga ifoko dutahura iki kintu kandi umva nukunganira ifoko dutahura iki kintu umuntu ntibibujijwe kumufasha kandi vraiment twese nibaza ko ari nitegeko ryo gufasha umuntu kuko udafashije nawe ntuzofashwa. Ni nka kujya bibiri tubwira ngo muharire kugira namwe muzoharikwe umva udahariye nawe ntuzoharikwe umva rice ribitegeko. Rero ikintu kimwe nosaba nuko abajene batwumva umuntu suvuga ngo nibibi kumubabarira muga mbega uramubabariye umubabariye mu buryo bwaye umubabariye kugira mugume mugiranira ya migenderanire ashobora kuza agasaba imbabazi mbabarira mva ego ashobora kumugira imbabazi ushobora kumugira imbabazi kumuramutsa ni sawa ugira iki muga hari ibindi bintu utegerezwa kwevita kugira ya relation yanyu hanini ntigumeho urumva ntigumeho nk'iyo bwa mbere. Aho rero bamwe baca batangura benshi baca bibaza ati none burya uwakosheje ikosa ntibyemere yuko musubirana biremerewe muga hari ibindi bintu bigoye gutahura. Umuntu yaraguhemukiye agiye gukundana n'uwundi barakundanye aciye agaruka eske agarutse gumana ubwoba mu bisanzwe oya ikibazo cyo twiyumvira agarutse kubera iki banza kwanza wiyumvira ati none ujya muntu hari yaragiye gukora iki yatahuye yuko yakubabaje kandi yari wamukunda cyane gusonga abitahuye kubera agiye umva abitahuye kubera agiye kandi ashitseyo banza kwanza utahure ati none agiye gukora iki hariya amazi yo mwanya ungana gute eske ni giki kintu kimukuyeho gira garuke
siko ico tugitahure. Hama ikindi naco je mu kurangiza nosaba yuko vraiment abahungu tureke kuba amafebro tureke kuba amafebro cane kuburyo uzosanga umuntu waramuba sindiko ndahimiriza icyo mvuga sindiko ndahimiriza abahungu ngo ntimubabarire abakobwa. Ni vyiza kubabarira mbere shaka unamubabarira atanagusavye imbabazi umubabarire vraiment muga tugerageze kwevita izo relation kuko nimba ubu mwarahebanye peut-être ushobora kuba ufise undi mukobwa musohokana none ni gute ugumugira relation n'uwo muntu deja vyaramaze kuba expire. Ok, merci beaucoup.